N'amahoro. Amazina yanje ni Miss Saba Sabrina. Nkaba ndi umwigeme yashoboye kugira ibakwe ryo guhabwa ikamba rya deuxième dauphine muri Miss Burundi 2021. Nkiri mu higanwa rya Miss Burundi 2021, umugambi wanje nari nashize imbere wari wo gufasha cyane imfuvyi. Ahanini kwari kuzana ndavite mu gifaransa nka système d'autonomisation kugira ngo bashobore kuronka ikintu kiza kirabafasha batarinze kurindira imfashanyo ziza batazi igihe zizozira. Ahanini iyo système yari kuza ifashijwemo n'abafungwa bari mu ntara kanaka bakaja gukora mu matongo ya leta, ibivuyemo bikaza gufasha abo bafungwa nyene ko nawe ntibafise kuba bafungura neza cyane gose, ariko kandi bikaza gufasha nabo bandi nizo mfuvyi ziri muri iyo ntara nyene. Kubyo nashoboye gushikako, narashoboye gushika mu maferina ari ibubanza, cyane maferina Marie Mère de la Consolation, aho twashoboye kuganira n'usanzwe ayitwara. Arambwira yuko bigoye gushobora kuronka ivyo abana bafungura, ndetse bikongera bikanagora kugira ngo bashobore kuriha canke kuronka ivyo n'abaraba izo mfuvyi zifungura. Rero tumaze kuganira nawe arambwira yuko ari ibintu biba bigoye cyane, cyamvuga nti reka umuntu yegereye nubwo ati atere intambwe imbere hama hashobore kuza iyo système izoshobora kuza irabafasha. Mu nyuma niho nashoboye kwakirwa na ministère ya intérieur, barashobora kumpanura kuri uwo mugambi. Hama ndashobora gukrea association yiwanje ariyo yitwa Association Amis des Vulnérables. Iyo association niyo yarije gukora uwo mugambi ku buryo bwisanzuye na cyane ukabikora mu mategeko. Mu nyuma ndakirwa na ministre wa environnement, arashobora nawe nyene kumpanura kuri uwo mugambi, arabumva yuko ari umugambi ukenewe kandi ushobora wogira icumari Uburundi ndetse n'abarundi. Mu kiganiro twagiraniye byarumvikana neza yuko ico kintu cyo bakije guhindura ibintu byinshi. Hama ndakirwa mu ntara ya Bubanza, ariho nashatse gutangurira uwo mugambi by'ukuri, ndavyite comme projet pilote. Narakiriwe na gouverneur wa Bubanza, nawe nyene aratahura uwo mugambi, aratahura kuje gufasha intara ya Bubanza hanini. Hama ndashobora no kubonana n'utwara amatongo, ndavyita amadomeni ya leta mu ntara ya Bubanza. Hama turabona yuko hariho amaterrain ya leta ahari kandi akenewe gukorerwamo ibikorwa byoza bifasha iyo ntara nyene. Mu nyuma ndashobora kwakirwa muri ministère ya justice, département des affaires pénitentiaires. Turavugana nabo kuri uwo mugambi nyene. Nabo nyene barashobora kunyeclaircisa ibintu bimwe ntarinzi kubijanye n'abaprisonniers, ariko kandi baratahura umugambi bavuga yuko uwo mugambi ari cyo kintu cyo bakije gufasha. Ndetse turanaganira cyane kubijanye no ndavyite nko gukingirwa canke sécurité y'abaprisonniers mu gihe bazoba bagiye gukorera muri ayo madomene ya leta. Rero muri kano kanya tukaba turi mu mpusha muri ministère ya intérieur kugira ngo bashobore kudufasha muri iyo sécurité, ndetse uwo mugambi ugashobora kuja ahabona ibikorwa bigashobora gukorwa. Nubwo nashoboye kugira ivyo nakoze bikeyi mu buryo byari binkundiye, ariko hariyo byinshi cyane gose nari nifuza gukora, ariko bitakunze bivanye n'intambamyi zimwe canke ziriya. Ubwa mbere na mbere bivanye ku mwanya, kubera ko sangwe ndi umunyeshuri kuri Université y'u Burundi, abayizi barazi kumwene ivyigwa hariya bimeze. Ikindi naco novuga yuko accompagnement ahanini ya cyane gose itahabaye de la part de l'organisation. Haracari intambwe nini ya cyane gose bataratera, ndetse n'ama organisation yose yahabaye iyo ntambwe batarayitera. Nk'akajambo novuga ati nosigira abandi bari bigeme cyane ku batowe kuri uno mwaka, nababwira yuko ego c'est vrai ntibyoroshe ujya gukora projet ukaba ufise n'umwanya utegerezwa kuba muri kuratanga ama rapport et tout. Ntibyoroshe cyane gose, ariko mu gihe umaze gupersevera ukavuga ati iki kintu ntegerezwa kugikora byanka byakunda, bitegerezwa gukunda.